in the morning, mind in my head. Iyo mbyutse mu gitondo, nakindi nimvira gusa. Nshaka kuja muri studio, ndangira muri studio. Nani n'ubu nyene mwarakoreteje nyene ngo abasitari Nanabibaza ngo ntivyari seho. kandi ngo basanga n'ijwi ry'umwe ngo n'urugi buguruye. Tugiye kuvyijwi araririmba ntibaririmba. Singene excellent ndafise umucamaka muri studio yego ifu sinzi ko muzi Niganda. Nanki ndabizi. Nukishikira mu muji gusa rero washitse ahita mumenya. Andra anaramumenya cyane nuko ntari bwabibaza. Ngo nyene nuko baciye wita ku kazi ibintu nk'ivyo gusa arabizi cyane akora indirimbo fresh. Ndumva ari we muca mukoresha. Uramwizeye? Yego mugenzi wanje cyane ndamwizeye. Akorera he? Akora muri Victory. Sinzi ibintu wakubwira ngaha imbere ya Interbank. Interbank ndayibo. Hari rero kwikote urabona kino ketaje kirekire ukuntu cera indani harimo restaurant Eden. Ntakorera ucubatse kure ntakorera. Bazoshobora kwereka cyangwa ngenda uburere kamwe ndagushikana. Nanjye ndahugurira kamwe kikamubu. Umugisha ndakorera n'umujama wawe utaranavyibagira. Nzi kureba umuvugisha. Ngiye kwa kivo. Kanyaraza kumuvugisha. Hanyuma ushungira gahunda yo guha kugira nzoce mbwira umukunzi. Ari gusa yumeze. Jeri nkunda ribona sinsabya biri rimwe ryoye. Kwani ndabizi akora ibintu neza. Akora ibintu neza kandi cyane. Niyo mpamvu wowe uzomuhabiri gusa je ni rimwe nanje. Agaciri hajya kuri sarugenda ubona ko bonyesha. Je ntiwamambo. Aba nakubonye ariko ntituba turiko turaganira. Ariko ko turiko turaganira. Yesa. Numva niryoherewe rero. Ndahi. Mukuri byari byasubiye ko ndaryama. Bamwijoro ho nyina naye ntasinziriye. Yumvira. Kagakongana wajyanye n'imyitwa. Yimvira amafaranga. Kuyumvira abo mwirikwana cyangwa yumvira ubona ari mwerimwe. Gashare ku rukundo ruri mu kunsaza. Ntiwahana nakubwire ko ndagukunda kudashaka kumva. So yari nashaka no kumva aho. Kubera iki? Uri muri babandi none bataryoherwa no gukunda. Rumva. Ndimwe muri abo. Kubera iki sivyiza Imana yavuze tuze turakunda. Kubera iki ndakubwira ko ndagukunda ariko ugashaka ntubyo. Eki kitabibwiye bajya bane. Abo bandi sinabakunze nakunze wewe. Ndumva zo ntahura ndaje nakubwira ko nawe ntagukunze nakunze abandi. Asura bisubundo kunda rero. Oya, shatse nyine kubikubwira nyine. Ata wundi uvise urakunda jewe n'umuhungu w'ibogare nkanje wonya. Mwankazi no gufunga ibifungo. Kutanafungiye reka no gufashanya. Gufashanya. Gusa nuko kwimana ndagukunda hano kabikubwire basi nyuma. Sinzona byumva n'ukuri sinokubera. Basi kubera iki no? Kubera nta namwe ndufese wo kubyiyumviye. Niba byagenze gute? Urukundo bakwisanga ntumenya ngo byagenze. Nta kintu ifise wo bwati byagenze ukuya nanje nze ndabigerageze nda. Urukundo ni gwiza. Urukundo ni gwiza nk'uwo wora unyemereye ukuntu turyoherwa. Tuzaturaririmba. Azi urukundo usanga ko nturyoshe. Amanda yona sha abantu bikunda usanga tuzokwibira nkuko nyene turaza kunda bari mwe mu mwaka nta nakimwe. Yaje shaka kuzandaza misi yose mvuye kuri saro ko. Misi yose. Chance. Misi yose mva byo kubona. Jeff yonyorohera umuntu nkunda jewe naho umbwira buri saha ibaze kuryama mu ijoro byanse. Ngirange biranga. Ndavuga ati kuri ndagukunda sivyo ubeshe.
basi nzobikubwire gute nani maka nzorinda kuza ndabikubwira misi yose kandi ndabikwereka yuko ndagukunda bivanye rero ndakubwire bivanye n'intumbero jefise ntiharagera ko jenja mu bintu nk'ivyo nuto nagaruke kubimbwira ayo yose rero nzobamufasha ishuri wanjye sadana ise nigire naje mu bikitsi jeje tubibaza ndasubira reka ngende kumuvugisha kwanza uje kuvugisha iyo nanze mugiye kuvugisha kuri wanjye ishwi reka rero nziza kabe neza kunje gisanga ukazi wite ndagukumbuye ko bitahora bikunda kugushikira nyine ndagukumbuye nshobora nzi ndakuraba n'amahoro yego n'amahoro urabizi ko mbeshe ndabibona canke mbwiye kuri ndabibona wibaza ko nabona wewe ko atari sawa ni sawa basi ngamera ko nogukumbura utaranicara mbwira wagize ikihe kibazo ntabwo ari kumwe kari kwanza manzi umbwira ikibazo wagize kuko sepando mbare kuza ku kazi utanabimbariye utanambwiye no kuri telefone cemeze neza turavugana ntitunavuganira ngaha hazima ko nari ngiye no muri pause reka tugende aho hepfo dusangire unabikumbuye ahubwo oya umbwire neza tuvuga oya nawe uransigurira neza ni ikihe kibazo wagize sinakimwe neza meze neza none sisi none akazi waje ukabandaniriza ngaha mwakino gisagara akazi n'akazi urakunda akazi vyo nubanza unzinga ibitabo tuganire gatoya okay hari so mbona amasaha turindi ari menshi kweri none ari hehe ko atazi canke wambesha burya arazana kw'isaha cane umuntu angana ukungana urabona ko biba kibesha nanjye nivyo ndiko ndibaza oya murindire gatoya araza yarambwiye ko ari mu kazi nyene gusa yaravuyeyo donc urumva agira shipe nawe rahisa umwanya wose ungeze ahantu uzi yuko rahisa imana yamuhaye impano nyinshi umuha n'impano yo gukunda uzi yuko umutima wanje iyo uriko uratera mu ndome rahisa urabona vrema je ndagenda ahantu bakibaza ngo umuntu kumbe ni moro viva igendera mw'ibarabara sinzigera nkunda nimba urukundo rwongera imbuga nk'uko vrema iyo uri mu rukundo wishimiye umuntu muri kumwe n'urwo rukundo burya n'ijuru rito n'ivyo utarabona sinzi ko baba warakunze canke warakunze sinshaka kuba imbata y'umuntu nje nta rukundo nzoja muyimba nzobimbuga nk'uko umva rero ngo rwarangizima yaba n'ukuri uri umwanya arahisa uyundi mwanya arahisa none wowe hari na rimwe twigera tuganira na message usanga zose ari rahisa urumva rero sisi mbona ngo yatevye uyu mwanya wose tumurindiriye vuba kubera ko mfise byinshi byo kumubwira nguri yaraje nibaza akazi kari kagufatiriye hama rero icatumye no kwirinda guhamagara ngaho nari nshaka uganire na Joel urazi yuko agufitiye amasantima kandi urabizi ko amaze igihe abikubwira ko agukunda kandi cane nawe wari wigize kumbwira ko mufitiye santima ukuntu niyo mpamvu nari nashimye yuko ndabahuza kugira mu biganireho biva mu nzira areke kuguma mu kirere atazi kari yego canke oya donc mu biganire ko bihere niyo mpamvu nari naguhamagaye kandi ndabona ko ari wanatevye pardon gato
barampamagaye ku kazi ndaje. Okay, nta kibazo. Sisi, aho urakwije neza mu mutwe cyangwa urasara? Urabona ibintu yajeje gukorera ngaha. Byako nakubwiye ko mfitiye amasantima kingi. Narigeze ndakubwiramo Joel wewe. Urambabaje, ntushobora kubyumva. Jewe ndaguhamagaye nzi ko ari ikintu kizima ndiko ndakora. Nawe uje umbwira nk'uko. Ikintu kizima ngaho ukozemwe n'iki? Wewe ntiwari warigeze kumbwira ko wumva umwiyumvamwo buke buke. Byari bya kera narakubwiye sinari bwamubone kingi ukuntu hasa yarakishambika bya bintu bya ruguru. Ariko kanya urakomeje no kuri. Umwanya wose kingi. Kingi ntuzi ko afise umukunzi. Nanjye ndamukunda. Ariko ntukwemera ugaca ubwenge ukabona umutipe nka Joel agukunda. Ndabufise Joel ndamubona ariko je nkunda kingi seto. Aho nyene uba wumva nyene uri alezi kumbwira je na nkunda kingi. None Ese nazaye. Chasi nzi ko ndakora ikintu kibi. bimenye rero yuko udekonye fois mille fois. Asivuga buke nta nakumva rigari hajyanye ku telefone. Buke none unyumva aho yongera iki ko ndikunda kubwira ibindi ku mutima reka tutose niwe wabiteye ni uri nyirabayazana. Hani sono fisi. Hagise nawe unyubaho kukambira ngo nta soni mfisi. Ukuntu nje niruka nzibona ibindi bintu byatarubwiye umbwire je nagira ko ari kingi mwicaranye. Nazo ukuntu nshitse hajya nkahabuga. Bako ntubona ko umuntu akuze. Ntubona ko inzira uri kuracamwo atahizoshika. Ubwo si urukundo ubwo no gitandukanye n'ubuhehesi nta kindi noshobora kuvuga ni ubuhehesi nyene uzoza urinjira mu bikora ureke kwinjirira mu buzima aha uricara ugatekereza nyene neza umwanya wose kingi ntuzi ko akundana na kiki ugacuza kubitambika mu bukundo rwabo umvira nzobikubwire kangahe ndabizi ko akundana na kiki we ntubinsumva kiki niko zini ntubinsumva ariko narakubwiye ko nkunda kingi Joel sindamwiyumva ukundi usantima nari ndamufitiye wagiriye icyarimwe umunsi mbona kingi ndakwinga inzu nuko usubiza ubwenge ukugiye kandi ubwanje buri kugiye ugerageza ubwe buke na ari nahajyanye ntatwumva umukobwa nanyumvise ngiriye hari umuntu aza kunshira mbize ndakubwirisha wa mukobwa uzoza uraraba ibikuraba uranyumva neza ubucuti bw'iwanje ntuzotume busambuka kubera ibintu bitakuraba mawitamu harageze ahumba amarimite mu bucuti dufitaniye kirazira kudepasa amarimite sha ubucuti bw'iwacu burafise aho bugera mugabo ureke kunyinjirira mu buzima bw'indani. Okay, ariko ndakubwira ikintu kimwe aho reka kuntunda urutoke kwanjye. Okay, ibintu urimwo ni ibintu novuga yuko atanzirana ntoyi bifise nta hantu bifise bizogera bisaba kubisubirira. Ufirize rero wowe menye iby'iwawe nanje menye iby'iwanje si sawa. Aryohewe cyane kuvugana nawe kubera nyine bwa mbere nagutinya ni vraiment nkajya wantinyirike nuko ntari bwamenyere ariko sindi umwana mubi nta gatoya umwana mwiza nyine narabikunze ukuntu umeze sinakubona wigenge ko wari ukiri umunyuka ariko ubu ni bon basi biragoye kuvugisha umuntu amenyera urabona n'igihe nawe uja ugatumba ntibavugisha abantu byari bigoye rero cyane ariko ni bon nanjye narakuraba nkabona nyine umenga ntusobanutse ariko ni bon usigaye wambara kabegwa urakoze urantangaza umenga siwe wacagiye basi hari ibintu nyine umuntu aba atarahindura tu ariko ubone sawa bisaba igihe bisaba igihe kandi mwarakoze kunyitaho kugira asimenyere none gute ndibaza nacu dushinja kweri
tubanye neza cane. ndekumenga n'ubu nta kantu ko kunyisanzura kuragiye ndakwisanzurako sure nyene nuko wisanzura basi ngire gute ubwibona ko ndakwisanzurako oya nimba ari uko ni bon oya wombwira niba ari ingene nokwitwara oya burya umuntu agenda arahinduka bukebuke uko wahindutse ugatera intambwe ugasigara wicara utari hadisi ngira basi nzoshika ku rugezo wifuza ibindi bizoza okay. mwebwe nimwe muriko murampamukira nk'uko Rahi King When I wake up in the morning, minding on my head iyo mbyutse mu gitondo nakindi nimvira gusa ubuzima nitanje mu muji biragoye uhura n'abakuvuga neza n'abakuvuga nabi ariko wewe gusa keep on your dream baby. Focus my bro, your dream is in a counter. Never give up to your dream. You must fight it bro. Wavuze kugira ukore rekana n'agatwiko katinjiza. Never give up